Ndabaramukije cane bakunze b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kurobanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije ni jewe Janvier Manirambona nkuko mubibona kandi mumaze kubimenyera nkabangarutse kugira ngo dusangire inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara muri kino kiganiro yaga muganga dusanzwe tubatunganiriza tukonga tukabashikiriza kuri Ntambwe Ndahita TV mu kiganiro yaga muganga cuberuka Korarabiye hamwe igice ca mbere ku ndwara ya hepatite canke se indwara y'igitigu turabira hamwe mbere n'ubwoko igabuwemwo twarabonye yuko igabuwe mu bwoko canke se mu migwi hafi 5 indwara y'igitigu A B C D na E hanyuma tubabwira yuko rero ubutaha canke se mu kiganiro c'ubukurikira tuzorabira hamwe rero ibimenyetso byayo twakoma turabirira hamwe ibimenyetso by'indwara ya hepatite kugira ngo ibimenyetso byibonye ko ushobore kudoca wihutira kuja gutabaza abajejwe amagara y'abantu canke se ni wabibona ivyo bimenyetso kuwawe naho nyine uzovyitwararika kugenda kwa muganga kugira ngo kumbure baheze basuzume barabe yuko yoba ariyo barabe niyo ariyo mu kuvuga umugwi wayo hanyuma bakubwire ibikwiye n'ibisabwa bakuvure ari ikira ukire idakira nayo nyene novuga ngo bapfupfahaze kubera yuko muri buno bwoko harimwo iyidakira canke se harimwo izidakira no musi rero twagomba turabira hamwe ibimenyetso tuje twonga turabira hamwe mbega none umuntu hoho yoyikingira gute hanyuma kandi izivugwa zozo zovugwa gute ikimenyetso kimwe mu bimenyetso ngaha dufise hafi 5 tugomba kurabira hamwe bikuru nuko ngo umuntu iyo yagwaye iyi ndwara ya hepatite yamana uburuhe ndenza rugero aruha cane akama yumva arusha akama yumva novuga ngo acitse intege atatugurwa afise iyi fatigue umuntu agira iri extreme ntibuba ari uburuhe bufatiye ku bikorwa umuntu yakoze ko yakoze ibikorwa biruhisha cane akazi karuhisha cane ikaye habanamba ariko mugabo we akama yumva imisi yose arushe akama yumva imisi yose ananiwe akama yumva imisi yose mengo nyene novuga ngo yasanzaye yakubititse yabaye intere yacitse intere muri ico gihe rero birashoboka yuko kino kimenyetso gishobora kuba ari ikimenyetso kivuye kuri ino ndwara naho hasanzwe ari izindi ndwara nazo umuntu ashobora kumva yuko ageze na fatigue niyo mpamvu ikimenyetso kimwe conyene umuntu atagikorera ko mu kwemeza yuko ari indwara iyi canke iriya kuko hari abantu bakorera ku kimenyetso kimwe bagaca bemeza ngo je ndabizi ngo iyo ngwaye imisi yose ngo namangira ikimenyetso buri kiniki oyaye kimwe cuje ntigihagije mu kiganga ababizi barabizi kubera yuko bishobora gushika sanga indwara irenze imwe zibiri zifise ibimenyetso hariho novuga ngo ivyinjiranamwo ikimenyetso gira kabiri kindi ciyongera kuri ico ni ikimenyetso c'uko ngo umuntu agwaye iyi ndwara ya hepatite y'igitigu novuga ngo agira ukuntu ugasanga uruhu rwiwe naho urabona ngaha mu kiganza ukabona yuko yagize uruhu novuga ngo rw'umuhondo rufise couleur ya jaune rufise une certaine jaunisse hanyuma uravye hajya mu maso gutyaye kagera gutyaye ukabona indani mu maso hiwe nta kakabara gatukura gahari ahubwo afise novuga ngo ibara ry'umuhondo indani mu jisho ukabona mu maso hiwe indani hasa n'umuhondo ico naco ni ikimenyetso naco nyene sindamusiga gikunze kwigaragaza ku bantu barwaye novuga ngo iyi ndwara ya hepatite canke se y'igitigu kuba bagira mu maso hasa n'umuhondo canke se n'uruhu rwabo uravye neza ukabona yuko rwahinduye ibara rusa n'umuhondo hanyuma ikimenyetso ca gatatu ni icuko umuntu agwaye igitigu canke hepatite nyene munyemerere mvuge gutyo agira umukoyo umwanda mutoya canke amasobe sinzi ko amasobe no ko amasobwe ariko mukoyo nibaza ko cyumvikana cyangwa se umwanda mutoya usanga uri fonce usanga novuga ngo ofisi ibara rimeze ukuntu nyene novuga ngo
atari amasobe yera, atari umukoyo umwanda mutoya wera nyene ubona ko uri clear, usanga nyene novuga ngo bifise ikurere izize, irangi rizize, irangi novuga ngo rikaze nyene gutyoye, baba bafise ni clear, bafise umukoyo uri fonce, baba bafise une urine fonce. Hanyuma kandi ngo ukurikiranye neza ukaraba umwanda mukuru wabo, iyo bibaye ngombwa cyangwa se bigashoboka yuko umuntu abiraba araheza akabona yuko ngo bafise umwanda mukuru ngo uri décoloré. Umukoyo ugira ibara rizize, ariko umwanda mukuru wowo ureruka, ugasanga umwanda mukuru wiwe novuga ngo nta bara rizize, nta couleur fonce ufise. Ivyo navyo ngira ngatare nk'umwana, umuntu mukuru ngira ngo ni mu gihe kumire ngira ngo yoba yitumye nkariya mw'ishamba, kubituma mw'ishamba nayo bune mwitware ngira ngo si benshi bahindukira ngo barabe kumbura, ariko mugabo birashoboka uravye amapati y'ikizungu nayo nyene birashoboka, yabayo bicaramwo canke yayandi y'ikizungu mugabo atarajya bicaramwo. Murabona ko ziri ubwoko bushaka kuri bungahe, hariho iyo usutama, hari niyo wicaramo nyene, ibintu nyene nk'iryo toilette à siège. Rero umwanda mukuru w'umuntu agwaye igitigu uba uri décoloré, uba weruka atakure ataba rizize ufise. Ikindi kimenyetso ihurikiyemo novuga ngo ibimenyetso nka bitatu, ni icuko umuntu agwaye igitigu, agwaye hepatite, akarigwa cane no kugira novuga ngo iseseme, noze, aragira noze cane, akaba yumva iseseme, yumva umengo nyene n'ivyo yari yagomba kuba umengo vyogaruka. Hanyuma kandi mbere ngo iruhande y'iryo seseme haragera igihe mbere ahubwo hazamwo n'ivy'amavomisoma, umuntu akadahwa akayorwa, ugasanga umuntu kurikiranye sinzoka siki, akaba mbere yona kwiyumvira ati ngira ngo barampaye ishano, barampaye ingyambi, urabibona nyene ibintu nyene nk'ibi. Rero ivyo bintu ni bimwe mu bimenyetso bishobora kuba ku muntu arwaye igitigu, iseseme hamwe no kuyorwa canke se kudahwa. Hanyuma kandi habaye ivyo hategerezwa guca habaho manque d'appétit, ntushobora kugira iseseme hama uvuge ngo numva afise akayabagu, ufise iseseme harya n'umutima ucusiba, nta kayabagu ugira, ucugira manque d'appétit canke se perte d'appétit canke anorexie muri terme technique y'ikiganga, anorexie. Ibyo byose rero ni ibimenyetso bishobora kugaragara ku muntu agwaye iyi ndwara ya hepatite canke se y'igitigu. Hanyuma ikindi kimenyetso navuga ngo ni naco ca nyuma muri bino bimenyetso turiko turavuga muri kino kiganiro yaga muganga, ni icuko umuntu arwaye hepatite, arwaye igitigu, agira ikibazo co kumva afise amadouleur mu nda, afise ububabare mu nda, des douleurs abdominales, umuntu akumva afise ububabare bwinshi mu nda, aratonekara, ku buryo nyene wumva ko mu nda yambana novuga ngo imisonga canke se ububabare. Ico gihe rero naho nyene birashobora kuba kumbure bitewe nuko uyo muntu ashobora kuba agwaye iyo ndwara ya hepatite. Bakunzi b'ikiganiro yaga muganga, imbere yuko dusozera rero tuvugane mbega umuntu yo kwikingira gute ino ndwara canke yoyivuza gute canke sivugwa gute. Kubijanye no kuyikingira harabaho novuga ngo urucanco rwa hepatite A na hepatite B. Hanyuma ubwo nabo nizera yuko biri muri za ncanco umuntu wese yagiye aterwa muri ca kirangamisi c'incanco umuntu asanzwe yaricandagishije. Rero kandi urwo rucanco rw'iyo hepatite A na hepatite B ruri efficace, umuntu yacandazwe abafise amahirwe yo kutagwara iyo ndwara ya hepatite A na hepatite B. Hanyuma ica kabiri mu bijanye na prevention, mu bijanye n'ingene umuntu yoyikingira yoyirinda, ni bijanye n'isuku. Abataravye ikiganiro ca mbere muze mu kirabe twarayerekanye neza ingene hariho ubwoko bw'amahepatite cyane cyane A na E ushobora guterwa n'ivyo umuntu yariye byanduye birimwo iyo miyanda canke iyo migera itera izo hepatite. Twarabonye abituma hariya mw'ishamba, hanyuma inkukura ikabimanukana ikabijana hariya mu mazi abantu bakayavoma,
cyangwa se bikamanuka hariya mu mirima y'intuzeye y'imbogaboga y'intore y'iki, hanyuma bakaba bozirya ziriko iyo migera izo mfungurwa. Muri ico gihe urumva rero yuko isuku niryo rica riza gufasha umuntu kwirira no kwikingira iyo ndwara ya hepatite A na hepatite E. Hanyuma ikindi naco mu bijanye na prevention ni bijanye no kugabanya amariske. Twarabonye ko hari izandurwa biciye mu mibonano mpuzabitsina, twarabonye ko hari izandurwa biciye mu gukoresha ibikoresho bitobora uruhu, inshinge, amaserenge n'ibindi bishobora kuba byokomeretsa umuntu ayigwaye, hanyuma amaraso yiwe abaye en contact avec uruguma rwawe nawe ugatugira ugacuyandura. Kubwiyo mpamvu rero hobaho réduction des risques. Iyo réduction des risques nayo ifatiye ahanini mu kwirinda cane imibonano mpuzabitsina umubiri ku wundi. Byumvikana yuko babandi bashirikira cane gose bijanye no gukoresha ubukingirizo arico kintu gica kiza imbere, naho nabwo nyene nibaza ko basanzwe bazi ko hari igihe gatabuka hanyuma ugasanga uranduye canke uranduje uwo muri kumurarangura imibonano mpuzabitsina. Preservatif canke se agakingirizo condom ntabwo ari moyen de prévention canke de réduction des risques iri hasire à 100%. Nibaza yuko tukumvikana ntiriwe ndazirura. Rero umuntu yokwirinda cane inzira yose ushobora kuzana namwo ukwandura iyi migera y'indwara za hepatite biciye mu guhuza ibitsina, biciye mu bintu byose byoba bikomeretsa umuntu, hanyuma akaba yova amaraso, ayo maraso agwaye ari muri uwo mugera akaba yoja mu yandi canke se ku ruguma rw'umuntu atagwaye, hanyuma nawe agahava aca yandura. Muri ico gihe naho kuri izo twabonye ko ari hepatite virale B na C na D umuntu ashobora kwandura biciye muri izo nzira zose. Ibijanye na traitement rero navyo ari navyo twari guca dusozerera ko ntawo byinjiramwo cane kuko ivyo ni igikorwa c'abaganga, ariko mwomenya yuko nka hepatite virale B hari imiti basanzwe batanga kwa muganga, umuntu afata igihe kirekire mbere binabaye ngombwa novuga ngo afata igihe cyo kubaho kwiwe kose, kubera yuko kumbure ibigirane iba idakira. Ariko mugabo hepatite C umuntu afashe imiti yo kwa muganga, ama antiviro bavuga na ama antiviro a action directe zirafasha zigatuma umuntu akira ku bice mbere 95%, ngo nukuvuga hagati y'amasomene 8 n'amasomene 12, umuntu nukuvuga amayinga 8 n'amayinga 12 umuntu ashobora kuba akize neza ku bice 95%. Bakunze ikiganiro rero yaga muganga, mwabaye imfura, mwabaye abantu beza gukurikirana kino kiganiro kuva mu ntango gushika mu iherezo ryacu. Jewe Jamye Imana irambona nakunda kibashikiriza ndabike banuye, ndabashimiye cyane mwagize neza gukurikirana kino kiganiro, naho ubutaha mu kiganiro yaga muganga.